kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ndabifurije umunsi mukuru mwiza wa Ascension, umunsi twibuka aho Yesu yaduzwa mu ijuru agiye kwa Data maze kutuneshereza icaha n'urupfu. Umunsi mukuru mwiza benshi ntibawuzi, ni umunsi mukuru uza iminsi 40 inyuma ya Pasika, ukaza iminsi 10 imbere ya Pentecote. Reka turabe ico bawuvuga ko aha mu vyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa 11. Vyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa 11 handitse ngo barababaza. Reka turabe kuva ku murongo w'9. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo, bagihanze amaso mu ijuru akigenda. Abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyo Yesu abakuwemo akaduzwa mu ijuru, azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Reka turabe kandi muri Yohana igice ca 14 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Yohana igice ca 14 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. N'igihe Yesu yariko arasezera abigishwa be bari ivyo kugenda, ati, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Kandi iyo nja murazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati, mugenzi, ntituzi yuja, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kuri Data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na Data muba mumuzi, uhereye ubu muramuzi kandi mwamubonye. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi mukuru wa Ascension, reka ukubera umunsi wo kwibuka ko Yesu azogaruka, ko nawe uzoja mu ijuru niyo waramwakiriye, niyo warihanye. Kenshi abantu baribagira ijuru, baraba mu isi bakidibamira, bagasinzira, bagatwarwa n'ivy'ubu buzima bakibagira. Ariko hariho ubundi buzima. Reka ndakubarire, ijambo ry'Imana ryaravugishije abakera, baravugishijwe. Abandi bavuga mu rundi rurimi ngo barahanuye, baraprofetije ko Yesu azovuka. Yaravutse. Imana ishimwe cyane. Umwe ni Yesaya yamuvuze imyaka irenga 700, hafi 800 mbere yuko avuka. Uwo Yesaya nyene aravugishwa ko azopfa, kandi yarapfuye. Mu vyanditswe vyera henshi baravuze ko azozuka, kandi yarazutse. Uko niko yibukije abo mu nzira ya Emausi, babigishwa bari mu nzira ya Emausi, Kileopa n'uwundi, abereka mu vyanditswe by'abahanuzi n'amazaburi n'ivya Mose ingene Kristo arakwiye kubabazwa hama agashika mu bwiza bwe akazuka. Ivyo vyaravuzwe. Ijambo ryatorewe ngo azogaruka, uko mumubonye agenda niko azogaruka. Bakundwa, azogaruka. Hari inyigisho zivuga ngo ntazogaruka, ngo amabi yaboneye mu isi n'ibindi, ngo abantu bidibamire, ngo nta muhero uzobaho. Yesu ntabesha, ubwiwe yaravyivugiye. Ntagiye kutembera, ntagiye kuyerera, yagiye kudutegurira. Ntadutegurira gusa, ahubwo ngo aradusengera, niko na Paulo avuga mu Baroma igice 8. Ko twiteze kugaruka kwiwe, tugire gute? Wewe ufise umutima wo kwitega kugaruka kwiwe, hariho inyifato ukwiye kugira. Mu nkundire nsome iki gisoma kiri mu Banyefeso igice ca 2, kitubarira abo twaribo naho turi, kugira ngo tumenye ingene twifata. Abanyefeso igice ca 2 kuva ku murongo wa mbere gushika
ku murongo wa 10 handitswe ngo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha vyanyu ivyo mwagenderamwo kera nk'uko ivy'iyi si bigenda mwumvira umwami w'abaganza ikirere niwe mpwemu ikorera mu bantu b'intabarigwa kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu tugakora ivy'imibiri yacu n'imitima vyacu bigomba kandi mu kameremere kacu twarabo kurakirwa nk'abandi bose ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro vyacu yatugiranye bazima na Kristo ubuntu nibwo bwabakijije yatuzuranye nawe itwicarikana nawe ahantu ho mw'ijuru turi muri Kristo Yesu kugira ngo mu bihe bizoza ize yerekana itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu ubuntu nibwo bwabakije kubwo kwizera navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe ni ingabire y'Imana ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira kuko turi biremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo aha Paulo mu Banyefeso igice ca 2 atubara ko yatuzuranye nawe muri ya sansiyo wumve ko wazuranywe na Kristo ko wicaritswe ahantu ho mw'ijuru ntiwifate nk'abandi bose ngo n'abandi niko bavuga ngo n'abandi niko bagenda ivyo nivyo twagenderamo kera hari impwemu y'umwami w'iyi si afata abantu b'intabarigwa akabakoresha ibintu nabo batazi ugatangazwa n'abantu bahora bitwa ko bakijijwe n'abantu bahora bagendera bakora ibikorwa vy'Imana ariko ukabona atangwe kwifata ukuntu kuko bibagiye aho bicaye baramanuka baja kwifata nk'abandi bose reka dusubire turabe mu cete Paulo yandikiye ab'Ikolosayi igice ca 3 kugira ngo naho nyene wumve kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 17 ndasoma gusa sinsigura vyinshi kugira ngo bigufashe muri urugendo wibuka aho wavuye wibuka aho Imana yagushize ureke kwikura ureke kwivanga ureke kuvuga nk'abandi bose wiyubare cyane kuko Yesu yaravuze ngo benshi ngo bazohendwa bate ivyizegwa ngo mbere n'abatoranijwe mukundwa wewe uhagaze wiyubare ntugwe kuko niko na Paulo yavuze Yesu yaravuze ngo iyo misi itagerurwa ngo ntiyokize n'umwe Imana ishimwe kwituzigama ntuvuge ngo Jesse nshobora kugwa Jesse nshobora gukora nka birya wiyubare cyane inyifato yawe ivyo wugururira ukagira umuzi wo kurura umururazi ukaguhagarika umutima ugatuma wugururira wa mwami w'ubugarariji wa kera ukabaho nk'intabarigwa udahanurwa ab'Ikolosayi igice ca 3 umurongo wa mbere ushaka kwa 17 muribuka ko twatangwe tuvuga ngo mbega uriteguye Kristo niyagaruka azosanga witeguye mbega azosanga uri mu kibanza yagusizemo canke azosanga warimanuye waragiye mu mukungugu wivanga wiyanduza nk'abandi bose biki gihe barambiwe bananiwe bagaburuye bavuye mu vyizegwa mu vyizegwa mu kwizera Imana ab'Ikolosayi igice ca 3 umurongo wa mbere ushaka kwa 17 handitse ngo none rero sangwa mwarazuranywe na Kristo murondera ibiri hejuru iyo Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana mushira imitima ku biri hejuru ntimuyishire ku biri mw'isi kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana Kristo niwe bugingo bwacu niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza nuko mwica ingingo zanyu ziri mw'isi ubushakanye ibihumanya ukwifuza k'umubiri ukwifuza kubi kose no kwifuza ivy'abandi niko gusenga ibigirwamana ivyo nivyo bizanira uburake bw'Imana abantu b'intabarigwa namwe mwabigenderamwo kera hamwe mwaba muri vyo ariko noneho mwiyambure n'ibi vyose uburake kujingitwa urwanko rw'ubusa gucokorana kandi ntiyakagire amagambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu ntimukabeshane kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe mukambara umuntu musha ahindurwa musha ngo agire ubwenge amere nk'ishusho y'iyamuremye
aho ntihaba umugiriki canke umuyuda, uwakebwe canke utakebwe, udebagura canke umusikiti, umugurano canke uwidegembya, ariko Kristo ni vyose kandi ari muri bose. Nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi no gutekereza no kwihangana, mwihanganirana, muharirana iyo umuntu agize icapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yabahariye namwe aba ariko muharirana. Ikigeretse kuri ivyo byose, mwambara urukundo, nirwo mugozi uzana gutungana, kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe kandi mube abama bakenguruka. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, ririmwo ubwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyampwemu, muririmbira Imana mu mitima yanyu mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Kandi ivyo muzokora vyose mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikora vyose mw'izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Imana ibahezagire mwe mwanteze yombi. Usubire wibaza uti mbega Kristo yogaruka unogenda? Mbega nta mururazi uri muri jewe, nta rwanko rw'ubusa rurimo? Mbega sintwawe n'amacakubiri y'amoko canke ya klase, y'igitsina n'ibindi? Wiyubare cane, wiyubare, ugume aho Kristo yagushikanye, ntiwikureyo. Ubugingo bwawe bugume buhishanijwe na Kristo mu Mana. Imana iguhezagire, urakoze kudutega yombi. Harahandi Pawulo avuga ngo mube maso, mugura uburyo mubugwiza kuko iminsi ari mibi. Turabona ibimenyetso by'iminsi mibi, ariko wiyubare, umwami agushoboze, umwami akube hafi, umwami akurongore, umwami aguhezagire. Uragahezagirwa niyaguhamagaye. Urakoze kudutega yombi, kandi nawe uburira abandi, nawe uhanura abandi, ugume ubibutsa, ntihagire umururazi, ntihagire ikintu kiguma muri twebwe. Namba hari ukeneye kubabarira ngo ubabarire, kandi wamuharira ntumuharire gusa kuko yihanye, ntumuharire uko uvyumva, ngo umuharire nk'uko Kristo yakubabariye, yaguhariye nawe kurya nyene yaguhariye, ariko nawe umuharira. Urakoze kudutega yombi. Umunsi mwiza wa Ascension, indwi nziza, ibihe byiza, ukwezi kwiza. Urakoze.